brasserie zikorera muri brasserie zikorera izi nzoga zirataje amasanganya menshi cyane avuye kuri benezo bo bagerageje kugira bapakire byinshi kugira bahabwe amahera menshi mugara bibagira ko zizohitana abene gihugu iyi saha imodokari yategerezwa gutwara nk'itoni akarorero nka 30 usanga iri kitwara itoni 50 hari igihe usanga nko mu myaka igenda yegeranye cyangwa itandukanye habonetse amasanganya kandi muri ayo masanganya ugasanga amamodoka yiganjemo cyane najya amamodoka manini ugiye kuraba biba kenshi ubwo bari ubushobozi buke bw'abashoferi wovuga yuko basa nk'abari bato canke bakuze ukavuga ati aba bantu byabyo byose n'ubushobozi buke barakeneye kuruhuka canke byo babiva ku gutunganywa nabi kw'amabarabara. Hari imodoka ziriko zirakorera muri brasserie umwanya turiko turavugana bagiye barakora ibihushane nivyo mu ruganda iyo zakorewe zakozwe nko gufata zijya modokari bafashe barazongera ko ibintu mu mbavu ku buryo umushoferi ariko aragendesha imodokari mu mbavu bivyo bita retroviseur udashobora kubona inyuma ugasanga ariko aragendesha imodokari hagera kwa kata kubera atari karabona ari mu ikorosi akaburira indi modoka kandi biba bivuye kuri kwa kuntu bya bindi vyongegwako bigaca bizana uburemere bigatuma umushoferi adashobora gukontorora imodokari hama akagonga n'igihe navyo ni birashoboka ugasanga umuntu afise ubumenyi buke akanyaruka kibagira imodoka afise amatoni apakiye mugabo kuco mpagaze ko kuri uno mwanya turavye nko mu gihugu hagati amasanganya menshi nibaza ko maze kuyakurikirana cyane mu maradiyo mu mateleviziyo byerekanwa baragerageza bakayigira ndende kugira bikunde bimwe bifuza kubishiramo bijemo mugabo kuyihagarika ntibisha bikunda kubera ubushobozi bwo gushobora guhagarara ntibukibufise ubwa mbere imizigo bifise iba ari myinshi kandi mu ahantu hamanuka systeme ya freinage ikigorana imaze kugorana urumva igikurikira ntaca bisanganya urumva isanga rimaze kuba ishobora guhitana izindi modokari rigahitana abantu rigahitana amazu cyangwa rigahitana amagara y'uwo muntu. Abakunzi ba BDUSA turabona mukije cyane aho muherereye hose kuri micro akaba ari Amos Kerini yo nkuru ngiye kubateramisha muri kino kiganiro nkaba ndi kumwe kandi n'umutumire adasanzwe Manirakiza Isidore Mark tukaba twamutumiye kugira ngo tuganire kuri byinshi cyane bariko baratunganya cyane ubona ko agiye no kurongora ishira hamwe acaka lisanzwe ririmo abashoferi banyonga ibiduga binini rero bakaba baherutse kumwizera kugira ngo arongore iryo shira hamwe reka tumwakire twongere tunamukeze cyane karibu cyane tukaba tugira tumwakire twongera tunamukeza karibu cyane. Murakoze cyane kunyakira je mu mazina yanje nitwa Manirakiza Mike Isidore nkaba nsanzwe ndi umushoferi agendesha ibyo amakamyo manini aliyo bita amapwalo. Mike duherutse kumva watorewe mu mabanga yo kurongora ishirahamwe acaka nkuko twavyumvise iryo shirahamwe muri make wari usanzwe uririmo canke wizewe muri ayo mabanga uvuye inyuma yaryo? Banyizeye nsanzwe ndi muri ryo nari umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mu nyuma ndonka amahirwe yo kwitoza hama baranyizera barantora kuba indongozi yabo. Mu ishirahamwe acaka mu byo mwari musanzwe murangura hoba ari gusa kuba ari abashoferi banyonga bijya biduga binini canke hariho nibindi bisanzwe bikorerwa muri iryo shirahamwe nyene? Hasanzwe hariho nibindi bya bisanzwe dukora mu gufasha bagenzi bacu bagize ikibazo babuze bagwaye kwera hari ibintu bimwe batitayakorerwa kubijanye n'amakontra duca dufashanya arico bita mu gifaransa caisse sociale niyo duca dukora hama kugira ubugwaye muri umwanya tugasha tumukotiriza kugira ashobore kuva mu kibazo yo barimwo muri uwo mwanya. Ego mbega mwishira hamwe acaka kubijanye n'uburongozi canke kugukoreranira mu ngata
byoba ari ibintu bisanzwe novuga nko gusubiranira nk'uko biba basanzwe bigira canke hariho amategeko aba bigenga n'ikiringo? Hariho amategeko abigenga kubera ishirahamwe ryemererwa rifise amastati dusha twisunga stati n'amategeko ava mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati ariyo atanga impusha ico bita Please Act, urwandiko rwemeza kuba uri wewe urongoye ishirahamwe muri ico kiringo. Hama kubijanye n'uburongozi amategeko avuga yuko umuntu amara imyaka 5. Mu myaka 5 uba yaratowe abarangije ikiringo ciwe, hama agacategura ikoraniro kaminuza kugira bashobore kwitorera indongozi. Mu gihe wo yarasanzwe arirongoye ashimye kwitoza aritoza bamugomwe kandi kwashaka kubabera indongozi akabandanya kubabera indongozi. Ego cyane, ikiringo caraheze kuba mwakoreye mu ngata, namwe mugiye kusubira muri ayo mabanga mu kibanza ciwe, ubona ko hari ibyo byinshi yagiye arangura kandi namwe babiteze ko byinshi muri iryo shirahamwe rya Achaka. Urabona yuko hari impinduka ico gihe cyose iryo shirahamwe ryamaze, kandi wogirwa ko unatubwira yuko hari byinshi wowe ugiye no guterera nk'umuganda bakwitegeko nka bishasha canke impinduka? Hariho nk'ibitagiye biragenda neza tigeze ashikako. Twebwe rero twamusubiriye mu ngata, tugiye kuzogira ingufu zose twitange kugira dushobore kubishikako, na cyane cyane tubifashijwe nabo tuzoba duserukira. Kubidufasha nishatse kuvuga muri ziya ntererano bariko baratanga azosha zivamwo ibikoresho nko mu biro habakenewe impapuro, amakaramu, guhemba abakozi baba basanzwe bakorera muri ivyo biro, amazi, amatara, ibintu nyene biba biri mu biro ko biba bari byinshi. Rero izo ntererano zitegezwa gutangwa kugira ibikorwa bigende neza. Ego muratubwiye byinshi kandi tumvise yuko mwishirahamwe Achaka hasanzwe harimwo kunyonga bijya biduga binini binini. Eske nkuko bisanzwe biteguwe ku bashoferi babinyonga, bose baba bakwije ibisabwa n'amategeko canke hariho nabaza bakavyigiraho canke mukabereka uburyo mushobora gufashanya nabo bakitwa yuko ari abashoferi? Murakoze kumbaza ico kibazo. Mu nteguro zacu twashaka yuko abazogendesha izo modoka bose bobanza guca mu mahugurwa ariyo mu gifaransa bita formation kugira bazoje mu ibarabara bisunga amategeko y'ibarabara, kubera hari nk'ushobora kuba ari umukonvoyere ujya mufasha umushoferi muba mugendana mukamara igihe kirekire akamenya imodokari ubwo ugasanga amategeko yo mu ibarabara ntayazi. Yegere atayazi, hariho igisata kijejwe kwa amahugurwa akaronka icitwa twavuga certificat yemeza yuko umuntu afise ubumenyi bwo gushobora kugendesha imodokari yisunze amategeko y'ibarabara, yisunze n'ivyapa bibere mu ibarabara, ico bisigura akamenya ati ikicapa gisigura iki, aha ndakwiye kunyaruka, aha ndakwiye kugenda buke, aha ko hakitse ngendera mu biharuro bingana gutya. Nk'ivyo rero byoba vyiza nyene nabo bamaze kubimenya bakaba abashoferi koko bakwije ibisabwa n'amategeko. Hari n'ikindi wavuze kubijanye n'intuzenye no kuba umushoferi. Abashoferi ni benshi mugabo urashaka gusanga hari bamwe batari mwishira hamwe. Mu byo twiyemeje tugiye kubereka akamaro kishira hamwe kuba hamwe n'abandi, kuko tubayisabagi nta kuntu twokora ikintu dusanzaye. Muga tubaze kuba turi hamwe tukegeranya ivyumviro hamwe, dushobora no gusaba ijambo bakatwumva, kuko twoba turi umugwi munini uhagarariye akazi no guhagaciro ico dukora, ku buryo twegereye leta tukayibwira ati burya twifuze ko modukorera ibi, baravuga ati abantu bari hamwe byashira hamwe byasavye ibi, none reka tubibakorere. Mugabo habaye gutandukana akabisabagi, urumva ko ivyo tuba twifuza byose bitoshoboka. Ego cyane muradusiguriye byinshi, ariko tumenyereye kubona abajya batwara ibiduga binini binini keshi barakunze kuba ari abantu bakuze gose,
bishoboka yuko ziriya modoka nazo zikoresha ingufu zidasanzwe eske nko mu bashoferi musanzwe mutanga ko ubuzi haba hariho novuga nk'imyaka isabwa kugira ngo umuntu ashobore kwinjira muri ako kazi canke ikiringo gisabwa kugira ngo ashobore kuruhuka akorerwe mu ngata. Okay, kuri ico usanzwe uvuze kera twe tutaraja muri uno mwuga wakora n'abantu bakuze. Mugabo uko ibihe vyagiye birahinduka babandi navuga babara bafasha b'abashoferi bagiye bariga imodoka nabo bagenda barazimenya bahabwa akazi. Ariko tugiye kuraba nk'amasanganya menshi uravye uko abari araba mu mabarabara hariho habamwo n'imyaka kubera uri karagendesha ijya modoka hari bisaba ubwitonzi kwitonda bigusaba yuko ugenda buke wabona aho kunyaruka ukagenda hagati na hagati ntunyaruke mugabo ijya modoka ko ifise umuzigo kandi kabiremereye witwaye nk'umusore ukanyaruka urumva ko ushobora kugira accident ukagonga abantu na ya modoka nyene ikononekara canke no nyene karigendesha kasiga ubuzima kubw'ivyo mu nteguro zacu nkuko doroka kwizirwa nabo banywanyi budusangiye umwuga hari integuro ingene tushobora kwegera leta n'igisata kijeje mu gutanga impusha izitanga uburenganzira bwo kugendesha izo kamyo ko twogira imyaka twofatira ko nk'urugezo ku muntu agahabwa iyo kategori n'imiburi burafise imyaka 35 kuko musi imyaka 35 yitwara nk'umuntu nyene abakiri muto mu mutwe ntaba arakura amenye gutandukanya ikibi n'iciza avuga ati ikintu waje gifise agaciro kanganuku harimo umuzigo wo ufise agaciro kanganuku naje ubwanje amagara yanje nkeneye uko no yazigama kuko ivyo maze kuvyiyumvira kunyaruka cyane n'ibisubira kubamwe ucugenda hagati na hagati wigengesera buryo utogira accident iyo modoka ngo ihenuke canke ibidandazwa vyononekare kubera accident imaze kuba urumva ibintu bironekara imodoka ikononekara canke no ikarayigendesha akasiga ubuzima mu nteguro zacu rero ico tufise gahunda yo kuzogisaba uburongozi bw'igihugu bujejwe uruja n'uruza kugira ico gisata gisubirwemo kubijanye no gutanga kategori. Muhejeje kutubwira kubijanye n'amasanganya nayo hariho igihe usanga nko mwaya barabara y'u Burundi urabona yuko asanzwe atanagutse nka cyane dufatiye ku bindi bihugu hari igihe usanga nko mu myaka igenda yegeranye canke itandukanye habonetse amasanganya kandi muri ayo masanganya ugasanga amamodoka yiganjemo cyane najya amamodoka manini ugiye kuraba biba kenshi ubwo bari ubushobozi buke bw'abashoferi wovuga yuko basa nk'abari bato canke bakuze ukavuga ati aba bantu byabyo byose n'ubushobozi buke barakeneye kuruhuka canke byo babiva ku gutunganywa nabi kw'amabarabara. Kuri ico mbajije kijanye n'amasanganya ngenda aragwira aha mu Burundi hari ikintu ca mbere tuzosaba burongozi ico gisata bagishireho kijeje ku kontrola imodoka hari barabe ko zikwije ibisabwa n'amategeko dufashe nk'akarorero hari imodoka ziriko zirakorera muri brasserie umwe yatuko turavugana bagiye barakora ibihushane nivyo mu ruganda iyo zakorewe zakozwe nko gufata zijya modokari bafashe barazongera ko ibintu mu mbavu ku buryo umushoferi ari karagendesha imodokari mu mbavu bivyo bita rétroviseur udashobora kubona inyuma ugasanga ari karagendesha imodokari hagera kwa kata kubera atari karabona ari mu ikorosi akaburira iyindi modoka rero urumva yuri iyindi modokari isanganya baribaye kandi biba bivuye kuri kwa kuntu vya bindi vyongerwako bigaca bizana uburemere bigatuma umushoferi adashobora gukontorora imodokari hama akagonga n'igihe navyo birashoboka ugasanga umuntu afise ubumenyi buke akanyaruka kibagira imodoka afise amatoni apakiye hama akanyaruka hagera guhagarara imodoka ikanga guhagarara kubera abari karanyaruka accident zikaba mugabo kuco mpagaze ko kuri uno mwanya turavye nk'aha mu gihugu hagati amasanganya menshi nibaza ko maze kuyakurikirana cyane mu maradiyo mu mateleviziyo vyerekanwa
imodoka za brasserie zikorera muri brasserie zikorera izi nzoga zirataje amasanganya menshi cyane avuye kuri benezo bo bagerageje kugira bapakire vyinshi kugira bahabwe amahera menshi mugara bibagira ko zizohitana abene gihugu isaha imodokari yategerezwa gutwara nk'itoni akarorero 30 usanga iri kitwara itoni 50 baragerageza bakayigira ndende kugira bikunde bimwe bifuza kubishiramo bijemo mugabo kuyihagarika ntibisha bikunda kubera ubushobozi bwo gushobora guhagarara ntibukibufise ubwa mbere imizigo bifise iba ari myinshi kandi mu ahantu hamanuka systeme ya freinage ikigorana imaze kugorana urumva igikurikira ntaca bisanganya urumva isanga rimaze kuba ishobora guhitana izindi modokari rigahitana abantu rigahitana amazu cyangwa rigahitana amagara y'uwo muntu mugabo tubyihweje tukaraba natwe dukoresheje ubwenge bwacu Imana yaduhaye nuko icyo kintu leta kuyihagurukira igahagurukira abo bantu bakora ibinyuranye nuko imodoka yategezwa kuba yagendera mu ibarabara ni kwera turiko turabivugira ngaha iyo abatwareho ziri tukabibereka ingene imodoka ari yategezwa kubireha nuko yategezwa gupakira nuko retroviseur yategezwa kubona niho mwabona neza ingene imodoka ari yategerezwa kubimeze ariko tukiri ngaho nyene kenshi mutanze akarorero ku ma modoka ya brasserie yuko yagiye yongerwa ko bigatuma habaho uburemere canke kudakurikiza amategeko y'icyo izo modoka ziba zaragenewe mbega hoba harabaye ukumenyeshwa yuko bariko barakora amakosa canke bo nyene ubwabo hari ikintu boba birengagiza canke bobo bakurikije canke bamanje kubyiga yuko atakosa ryo baririmo ikintu cabaye ni bobo bene kugura izo modokari bagize intuzenye bashatse amaronko menshi bongera ko ibindi baramodifia kugira bashobore gupakira vyinshi hama baronka inyungu zirezire kwiyumvira ku magara y'abene gihugu nta cabayemwo kwiyumvira ko hazoba konona nta birimwo bo baharuye inyungu zabo gusa ntibigeze baharura ati mbega imodoka ariko tubongeye ko ibi bintu izorengana mu ibarabara gute ko duhaye uburebure burehuku ivyo ntavyo bigeze baraba na leta ntavyizi nasho gituma turiko turatera kama kwico gisata gikwiye kubaho cyo gukurikirana abo bantu bose bamodifiye imodokari bakazishira mu ibarabara zitameze nkuko mwene kuzikora mu ruganda yihweje mabarabara ingene ategezwa kuba angana n'ubwakwe bw'imodokari n'uburebure bw'imodokari bisunga amabarabara bakisunga ahizoca bakisinga uburebure mu ikorosi ingene izokata mugabe iyo modokari maze kuyongera ko burebure mu gukata mu ikorosi bisaba ko ibibarabara ryose ha mu buri karaza abayisunga priorite yiwe yaza gacahurirana nashaka imodoka iko kirakata ni kirekire gisaba gukata ibarabara ryose bari mare accident ciba urumva wa wundi acabura haca agaca kubitako canka akagongwa nico kimodokari urumva rero ababikoze babikoze ku nyungu zabo si ku nyungu za leta oya ku nyungu ziwabo bonyene ntibigeze bisunga amategeko yo mwibarabara canke bisunge uburebure bw'imodokari uko yategerezwa kubingana muratubwiye intambamyi zitera canke zituruka ku kongera ko bitari bisanzwe biri kuri ayo mamodoka mbega mwishira hamwe acaka muba mutegekanya iki mwisunze ku masanganya canke izindi ngaruka zikunda gushikira abandi boba bari nyuma y'iryo shira hamwe twebwe kubijanye nayo masanganya mu burongozi ico twifuza nuko tuzokwegera ibisata vyose bijejwe uruja n'uruza mu barabara tukerekana ayo makosa kugira akosogwe kandi hongera hashingwe n'igisata cyo kubikurikirana kugira iyo ngendo ihagarare ko hari abantu nko ngaha bavyubatse babishira mu mutwe babona ati twe kubikora twe twiyungukire mugabo nta ngorane nibwo imodoka ari yohenuka cyangwa igahitana abantu nta kibazo rero natwe mu byo tuzosaba tuzegera leta tubanze tuyereke ibibazo biriko biraba biterwa n'izo modokari kugira nabo bavyicarire bavyigeko hama bifatigwe ingingo hongera hafatigwe ibihano abo bantu bariko barabikora kuko batariko barabikora ku neza
yabe n'igihugu bariko babikora ku neza y'imifuko yabo. Murakoze cyane kandi nongere ndanabasabe mugire nk'akamo motera abashoferi bari bo bose kugira ngo nabo bamenye uruhara rwabo ku bijyanye n'urujya n'uruza mu mabarabara canke gukinga impanuka. Ivyo ico duhamagarira abanywanyi ba Chaka zina mushoferi ari wese atari muri Chaka tubahamagarira ko bose boza tukaba mwishira hamwe rimwe kugira ivyo twosaba n'ivyo twosigura bigire uburemere kubo tuzoba turiko turabishikiriza ivyo bibazo vyacu. Hama tukabahamagarira ikindi kwijukira iterambere, hama tukegerana tukaba hamwe tugakorera hamwe kugira twigishanye, hama binashobotse nkuko nari nababwiye turondere ahantu dushobora korerwa amahugurwa, tuzugurura igisata twebwe nyene tuzoraba ahantu dushaka gucugurura ko dusanzwe dufise n'ubwomenyi bwo kugendesha izo modoka, hama ico gisata kizobe kijejwe gutanga amaformation kuri abo bantu twabona bamaze kubimenya neza, tukavuga ati uyu muntu arabizi, tugasha dukora urwandiko tukandikira ujejwe gutanga izo mpusha na kategori, tumwemeza yuko ati uyu muntu arabishoboye arakwiye guhabwa kategori yo kugendesha imodoka nini ariyo poids lourd kugira ashobore kugendesha bihuye neza n'amategeko n'ubumenyi byose biri kumwe. Urumva ko bizoba bimeze neza cyane, abasanga yazogabanuka kuko azoba azi ibijanye no kugendesha imodoka mu mabarabara haba ngaha mu gihugu haba hanze y'igihugu. Tubashimire cyane kuri byishimo tuyagiye nyakubahwa Manirakiza Isidore Mark. Tongera dushimira n'abari ko baradukurikirana kuri BDUSA. Turabashimiye cyane, mukomeze mukurikirana ibiganiro byinshi tugiye kubandanya tubashikiriza. Tongera dushimira n'umutumire mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze, nibaze ko no hanyuma mudukeneye nta kibazo muzotumako tuzokwakira ubutumire muzoba mwaduhaye. Murakoze cyane, twongere tunabakeze kandi kwiteka ryo kurongora ishirahamwe Achaka. Murakoze cyane.